Wiser, Wipe Smart, Brainy, Sharp, Brilliant, Scholarly, Savvy, Sagacious, Quick White and the Picurent. It's a K close. Fighting for your love, baby, give me love. The fashion yiki homo, we go see kamo. Tuvuze ko ariwe muririmbyi muto aciye ubwenge mu Burundi, bitwoba twibeshe. Uyu yamaze amashuri yisumbuye ku myaka 16 yonyene, naho nyene yiga scientifique. Yasoze igihugu ku myaka 10 yonyene agiye gutamba ari kumwe n'ihasa giwe. Mutuya wiwe arusha amasegonda make cyane nawe nyene yitwa K Close. Aba rero ni bamwe mu bari bagize club Ubuyonga yatwagwa na Kubwayo Rome Your Highness aka Country na Lucky the Sunday. Ni K Close uyu amaze kumvikana mu ndirimbo nziza cyane yitwa Finally ari kumwe na mukuru wiwe Lucky the Sunday. Nyuma yaho iyo ndirimbo Final igire hanze, SBI yashimwegera niho rero caciye kimuha agashimwe ka Young Artist of the Year muri ako gace nyene ka Smallville. Ku myaka 14 gusa babaye abatamvyi beza ba mbere mu ntara ya Muyinga, we ntihasagiwe mu mugwi witwa The Flash Team. Kimana Stein azwi nka manager wa Big Fizzo igihe yari mu ntara ya Muyinga aho nyene muri ako gace ka Smallville cyangwa se mu Rugari. Uyahuye na Lucky the Sunday mukuru wa K Close, baricara baraganira kuri K Close ngo ajanwe muri Bantu Boy. Ariko Lucky the Sunday na Kimana Stein baje kunaniranwa. Ni K Close uyu yanditswe mu gitabo citwa Picurent of Smallville c'amateka ya Smallville, kuko uyu mwana yafashe ku mutwe igitabo c'impapuro 106 mu minsi 5 yonyene ku myaka 13 y'amavuko. Naho nyene ico gitabo cari mu rurimi rw'igifaransa. Ubwenge rero bwa K Close bwatumye aheza amashuri atadubuye na rimwe muri section ya science. Ni K Close. We are the chance, we are urukundo, norera ko gatendo, agatendo. Reka rero ndagusabe akanya gato cyane ubundi tuganire, ndakubwire byinshi utaruzi kuri uyu mwana muto cyane, kuri umuririmbyi muto cyane afise ubwenge bwinshi gusumba abandi. Ambanze ndakwibutse nimba utarafyonda subscribe, banze ndakwibutse nimba utarafyonda aho hantu handitse sabone. Urukura homba byinshi cyane, ndazi neza ko hari byinshi utazi, ndazi neza ko hari byinshi utamenyeshejwe abiriko biravugwa ngaha mu Burundi hamwe no hanze y'igihugu. Iyo mpamvu nanje MC Bombardment ndahari ngo ndabikumenyesha. Sonda subscribe yangi ibiganiro nk'ibi nibizoze biragucika. This is animation time. Jendi MC Bombardment, call me Bombardier. Abombu Bombsi, Abombardier Bombardment. Intari y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough there and the one and only. I'm special upon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. Pick your dreams and go after them, so that one day we'll search you are the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. I'm super Bombardment. I never stop when I'm tired. I stop when I'm done. I'm super Bombardment. A Burundi Muyinga Rugari. They are Smallville. Turi ku musi wa gatandatu,
duherereye neza neza mu ntara ya Muyinga mu gace bitwa Smallville cyangwa mu Rugari. Bamwe mu bateye ibiharage bariko barabisoroma. Ibigori byo byose no kubwira. Turi itariki 25 ukwezi kwa gatandatu 2025. Niho havugwa agakuru keza cyane mu gace ka Smallville ko umuvyeyi yibarutse ndetse yibaruka neza cyane, yibaruka mahasa. Umwe baza kumwitwa Kaze Bukuru Christian Brown Azor. Uyu rero akaba ari umwana wa gatatu mu muryango w'abana batanu. Ni Kaze Bukuru Christian Brown Azor. Nyuma yaho rero akwije imyaka yo kuja ku ishuri. Uyu école primaire akaba yayize aho nyene mu gace ka Smallville kuri école primaire Rugari ya mbere, aho benshi bakunda kwitsa ku bahungu gushika mu mwaka wa gatandatu. Kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icenda yize kuri lycée communale Kinazi, aho benshi bakunda kwitwa ngo ni kwa prime. Umwaka wa mbere w'ubushakashatsi cyangwa première année science akaba yayize kuri lycée Zidasanzwe aho nyene mu ntara ya Muyinga. Deuxième et troisième science yayize kuri lycée Rugari aha nyene mu gace ka Smallville, aho benshi bakuze kwitwa kwa Valanti. Ku myaka 10 yonyene niho uyu K-Close yatangura gutamba muri team y'abadanseri yitwa Best Boys. Iyo yari ishushe muri ico gihe muri ako gacine ka Smallville. Ariko nyuma yaho niho iyi Best Boys yameze nk'itirigana gato baza gutandukana. Ariko uyu K-Close yaciye afatwa ukuboko na mukuru wiwe Lucky the Sunday, aca amujana muri club nziza cyane yari kunzwe muri ico gihe yitwa Club Ubuyonga. Niho rero baje no guhindura izina basha biyitwa The Fresh Team, aho uyu K-Close yari kumwe na mutoya wiwe Walter Frank Majari wa Fido hamwe na Rimagri, aho abo bose bari bagize umugwi ari abana batanu. Iyo Club Ubuyonga bagiyemo yari igizwe n'ayandi matimu yarakomeye cyane agiye atandukanye nka Future Boys Team, aho iyi yari igizwe n'abasore bashika kuri batandatu: Bombardia, R1, Mumu, Yuyu, Npisu hamwe na Elijah. Basanzeho n'indi team ya Danger Team hamwe na Hot Divine Intention Team. Iyi Club Ubuyonga ikaba yari yariyobowe na Yohanes Kubwayo Kandri Lome hamwe na Lucky the Sunday. Nguyu rero ni K-Close ari kumwe na mutoya wiwe bavuye mu mugwi witwa The Fresh Team, barungitswe na Club Ubuyonga babifashijwemo na Yohanes Kubwayo Rome. Abakunshuro ya mbere baje gusohoka igihugu bagiye gutamba. Uwo bitwa Steven Ombalo Felix kuva mu gihugu ca Tanzania, aho yari yagiye gutembera muri ako gace ka Smallville, niho yaciye ahura n'aba bamwe bamubari ati hano hari abadanseri bakomeye cyane. Uwo Steven Ombalo Felix yari sanzwe ategura ibiteramo mu gihugu ca Tanzania, niho rero yaciye ahura na president wa Club Ubuyonga baza kumvikana kuri The Fresh Team. Ibiganiro biza gucamo Steven Ombalo Felix asubira inyuma asubiranye na The Fresh Team bagiye gutamba mu gihugu ca Tanzania. Naho abo bana bakora ivyo byose, K-Close nabo bari kumwe bose bari abanyeshuri. Uyu rero K-Close ku myaka 13 yonyene niho yanditswe mu gitabo cyitwa Pictures of Smallville, cyandikwamo ibintu bidasanzwe cyangwa se amateka ya Smallville. Uyu K-Close ku myaka 13 yafashe ku mutwe igitabo cy'impapuro 106 mu minsi 5 yonyene, naho nyene ico gitabo cyari kiri mu rurimi rw'igifaransa, aho ku ishuri yiga ko yaciye afatwa nk'umwana wa mbere afise ubwenge bwinshi agusumba abandi.
kuri ubwo bwenge nyine bwa KURUSHA nibwo bwaciye butuma amara amashuri atadubuye na rimwe, adasubiyemo ishure na rimwe. Ni KURUSHA. Ku myaka 14 y'amavuko, aba babaye abatamvyi ba mbere beza mu ntara ya Muyinga hamwe n'ihasagiwe KURUSHA. Aba ndakwibutse ko batambaye ne mu mugwi wa The Flash Team, ariko bari muri club Ubuyunga, bakaba batahukanye agashimwe gakomeye cyane hamwe n'ibahasha y'amahera arenga ibihumbi 180. KURUSHA yaje kumenya gute ko afise impano yo kuririmba, atangura kuririmba ryari? Ndaje mu kanya. Fighting for your love, baby, give me love. Like fashion, yiki homo, we go seek our home. Nguyu ni Zidasanzwe, akaba ari mukuru wa KURUSHA. Uyivugiye ati ku ruhande rwaho uyu yari umutamvyi akomeye cyane, ndetse yari umutamvyi mwiza cyane. Uyu nguyu yari n'umuririmbyi akomeye cyane naho we atarabizi. Zidasanzwe we avuga ko buri mwanya uwo ari we wose mu gihe KURUSHA arose akanya atari ku ishuri, we ngo yakunda kuririmba mu ruhande rwaho atari karatamba. Uyu rero Zidasanzwe niho yaje kubona yuko KURUSHA ashobora kuba afise indi mpano yo kuririmba. Itariki 2 ukwezi kwa 12 Desembre 2022 niho uyu Zidasanzwe yashira ku mugaragaro indirimbo yabo yakoranye na mutuya wiwe KURUSHA. Indirimbo bari bayise Final, indirimbo nziza cyane yakunzwe bidasubirwaho mu gace ka Smallville. Yaciye iba kandi na Song of the Year muri ako gace nyene ka Smallville, yongera iba kandi Song of the Year mu ntara ya Muyinga. So final, so final, so final, take a back, so final, so final, so final, so final, never go so final. Nyuma yo kubona iyo ndirimbo Final ya KURUSHA yakoranye na Zidasanzwe, niho yaciye ahamagarwa mu biro vya SBI aza guhabwa agashimwe ka Young Artist of the Year muri ako gace nyene ka Smallville. Watuzi nka Kimana Steiner, azwi nka manager wa Big Fizzo kuva muri Bad Boy Entertainment, igihe yari mu ntara ya Muyinga muri ako gace nyene ka Smallville cyangwa se mu Rugari, aho yari yatembereye muri ako gace nyene ka Smallville cyangwa se mu Rugari mu miryango yiwabo. Niho rero uyu Kimana Steiner yaje guhura na Zidasanzwe baza kuganira kuri KURUSHA, ariko uyu Zidasanzwe hamwe na Kimana Steiner ntibaje guhuza kuri KURUSHA ko yojanwa muri Bad Boy. Nguwo rero yari KURUSHA cyangwa se Kaze Ubukuru Christian Bro Azor, niwe twari turiko turavuga muri aka kanya. Uyu afise ingabirano idasanzwe, uyu afise impano nyinshi azigiye zitandukanye nk'uko wavyumvise, na n'ubu aracarugwa mu bantu bakoze ibidasanzwe, mu bantu bariko barakora ibidasanzwe mu ntara ya Muyinga, neza neza muri ako gace ka Smallville cyangwa se mu Rugari. Uyu rero ateguza n'abakunzi biwiwe ko vuba agiye gusora n'indi ndirimbo yiwiwe nshasha, kandi indirimbo we azoba ari wenyene ku myaka 18 yonyene y'amavuko. Aracyarugwa nk'umuririmbyi afise ubwenge bwinshi kurusha abandi. This is animation time. Ajendi MC Bombardment niwo mpamagara Bombardia nuzoba wibeshe. Aduze dusubire uyundi munsi mu kindi kiganiro cyangwa se mu yindi animation time, ariko imbere yuko ntandukana nawe, ariko manze ndakwibutse kuko ndagukunda. Nimba utarafyonda aho handitse subscribe, nimba utarafyonda aho hantu handitse sabone, reka ndakubare ko uriko uracikwa na byinshi cyane. Ndazi neza ko hari byinshi utazi.
ndazi neza ko hari byinshi utamenyeshejwe ugomba kumenyera kuri iyi YouTube channel yacu nyene MC Bombardment. Ugomba kumenyeshwa nanje mwenyewe MC Bombardment with a special sound nkuko bisanzwe. Reka ndagushimira wewe wafashe kano kanya kose ukabana natwe. Imana ikongereza imigisha. Reka dusubire mu yindi animation time izokurikira. Abombu bombsi Bombardment. Intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only. I'm special upon right Tizo. Ciao ciao.